Vya butoto dufanye vya butoto. Nibindi tuzabikora. Anturindire mani. Basi genda guheba nigi. Mani nakubwiye kagenda mu Kamonyura hapa uze kumfasha gusunduza ibisubizo. Ndakuduza ibisubizo byawe ndabikora kunduza. KORESHUMWANYA akagayangaye niko gatumye ngoma nda. Jewe n'ibisubizo ndabifata kuduje. Udogira he? Ngoma we cundugiriza ibisubizo. Ibisubizo. Ibisubizo fisime ngane ivy'akabenzi. Duga. Manza. Ntuteruge manza gumaho nyene nanjenze. Fata niyo. KORESHUMWANYA ni mama yangu. Gumaho nyene. Fata niyo. Imisabirato. Ibirato. Ima. Yuko. Ima. Amenyereye gukorera akanyamuja abandi. Reka ndamwe. Toba. Gumaho kwa. Bobo. Ucurabo nyacana kugura ngaho cyo winjira sivyo? Nahise guma ngaho kwanza guma ngaho. We guma ngaho. Nkapfa kubera urukundo je uzobugo. Panturindire. Linda nukurebo banze. Ucu. Kusame kwanza. Ndakusama. Guma ho bobara ku kamera ukuramanuka ngaho. Koresha. Bobo njo, bobo. Natwumva hariho imiziki. Okay. Pore nice. Pore. We. Vangaho. Sibanga surukurukuru. SAUDA iko na mimba. SAUDA iko na mimba yande. Mimba ya AKES. Aha nta banga ririmo. N'abantu bariko baradukurikirana aha n'abantu bakuze kandi barabizi. SAUDA yaravuze wenyine ati kenewe kuzarazara ukuna ukusyo sio solution subuhinga subuhizi kuko indaya jenne nkunde indaya zandaya zikorarira kuri yonze ku mapavi bajya bari yakire nibwo buzima bibereyemwe urumva baravyemera ariko rero hari nabari muri ubwo buzima batemera iryo jambo nikaona kakituku ndani logo ya Wakarai logo ya Wakarai TV amakuru ndo yapa bobo yerekana ndi gwe fresh vyukuri tuko turaraba inzu yawe iratagase kandi cyane bakunze nyinshi media kuri microphone mukona nice behind camera mukumwe na bobo so guys ndakuramukije bivanye naho herere mwaramutse cyangwa bwakeye n'umwanya urabika ikiganiro so kuri microphone za nyinshi mukumwe na nice dada sutwa umukobwa asigaye bifatamo neza abiza n'ibintu biri shosho ibintu haba bwati uko nice ikiganiro cyawe nikidutera ubunebwe ndabakunda cyane ndakora kumwe na sheri wawe kandi no msi ibintu njemwo ni vibe biteye ubwoba shika godoshwa na sibyo cyo nabonye umugara cengoherwa ibintu byose wait reka manze ngire presentation bantahure so guys ndabakunda cyane kandi ndashima ukuntu muwa musupportinga si nkora ibiganiro nirorera uno msi nice dada sutwa bazaniki bazanisho imeze gute nice je nabwetse nzigira mvombora je nkubita surprise kandi mu buzima nababwetse mimi I am Paul niko maskini je uri ndanka umuntu ansuzugura so guys muratubwo no mutipe o swingira imana no fata kandi basi nice ubiriza man katika kazi bakubwira ati ikimenye ncito akazi shira urukundo pembeni akazi imbere sibyo aha turi mu kazi dukora akazi swingi naguhamagaye shaka untware kwa koresha time koresha umwanya niwe uhazi so nabwo ati no musingo nagoma nico wigira umuntu atari ona isi yandone na isi yamfonye niwazana ibintu datari nakorenda ubwiye twari kwa koresha umwanya ushumuhaze se ngo duhuriye mu gatunguro sinzi rero ni hehe nce tumana kugetse shaka untaho twasirika mere presentation ngakugira bakonza nyinshi bantaho sawa nice ntugire ikibazo kubera ko nubwo mbere mwarazanye na bubu muje kundondera uvuga ngo je humbaze ivyo wawe nuno musi ntuzicatumye ndondera ko sijenye ndi kwisi nzinanye nakoresha umwanya ni pore ikindi gihazo kunondaje kunoga dushobore gukora umuti wakoze nyinshi media zo turi kumwe banzurindire unyumve n'igituma mvuga ati ngiye kumukubita surprise koresha umwanya guys ndababwira ikintu uramaze kwa dada sutwa simvumbura ndakubita surprise kandi avuga ati sinkunda umuntu asuzugura koresha umwanya muri bwaho nyene ndikiri muri Wakarai TV yarandona nice ngo dukora uko waridora ukene naragenda ariko koresha umwanya ndambwiye ati koresha time ndakene dukora ikiganiro mani yarangaye ko
yarangaye ko guys abakunze benshi meda munyumvirize kandi mugire ambwa ati ngo nice ni Murashobora nice wowe nitwovugana we asha dishut ya star so guys je bayitwa nice basina kwita umutananirwa dada sutwa icyo shatse kukigera ko ndakigera ko shatse ndavuga ati KORESHUMWANYA hari ubusutwa nshaka kumubaza live ndabumvisha hotel ni bati nice n'urukundo dukona ndahakwereka tu ni fresh thank you so much kandi ngaha turi mu kazi nakugeze irukundo bandushite ndi mu kazi twende sasa banza wumve muumve na sisi yumve swing yumviriza voice ya nome KORESHUMWANYA ambwira ati ansuzugura ngo nice wowe ni homvumbura nice ni wokori telefone yanje yabaye basha nibiki cyangwa mvisa amamesa menshi wewe nice toka mimi wewe siweza wewe ntushobora umviriza banza kubikunda kabisa tena ukwereje nta biganiro kandi nashaka kweza niko yani ndabikure ikora tumika byangu uburi byanje kwa kuri byanje sinoba umwanya cyane tunamina pasha ntukibyamu nanje hari ivyo nkeneye kwanza gukora cyane urasikia tena wewe turiya no kuri shaka wirekere awezi ko Jesse sima ndi muhirana kenshi kandi nakoze kubitaho mwavyumvise kandi birambye birimo kura ariko gutanga umwanya n'ibintu byoroshye sawa tugeno nakwereke nta mwanya kunyereke kandi umuntu yamarusa kwambye ati nice ndaguha ubusutwa nkanda dasutwa time mukuru umwanya nabonye afata moto aragenda ariko kuno umwanya ni hari sisi ndagusabye unyereke kwa KORESHUMWANYA abone nanje bukomeze nk'umukobwa muri industry sinanigwa jewe dada sutwa kubwawe ntaco nazokora nabikubwiye idira cyari ati turi mu kazi sawa turi mu kazi nyene byose bera mu kazi ntavyo urukundo ndimo gusa kubwawe ntaco ntazokora okay sawa mani KORESHUMWANYA ngoma ndamukorera kanyamuji tugadushekeho ni he nga imbere gato yatu hajya abana bari inzu cyafuye nkuko ne KORESHUMWANYA bamo rero kurusa kundabeba nisubirira inyuma nice kandi ugumizanya nisubirira inyuma oya sisi tugenda no msinje nje ndagukeneye si unkeneye kandi nikindi gihazogereye inyuma munkeneye uko nyene mani KORESHUMWANYA kunda kugira ngo nakanyamuji jewe ndahakwereka ngoma ndamukorera kandi ikindi naco nuko atogukubita uko ni hondi kandi tugashikaho nanje ndafise ibyo nza kumubaza KORESHUMWANYA agiye kuvumbura abandi barabamukubita none hari gabazogutabira mama yangu je no musinda je simvumbura agiye twashitse ni ngaha inzu cyafuye ivyo ntibikuraba nice kandi uvuge bukebuke niko dada sutwa dodora hajya tumviriza kwanza zobene tubire ugenda shaka ugende bukebuke piga hodi kwanza nice wewe ugiye gukubita surprise umuntu ntabyaho dodora urabe ndaziharugaye none gashabisha bigenda guteka nice bakunze nkishimete ndabona mangari no arubwo bahuguru uzinama ubu ukumva defense haruguruye gusa numva no muziki kandi rero hari n'umuntu ngahindanye kumega ari birato bibiri n'abakobwa barimo KORESHUMWANYA ntihari umvira no nice system zo ngahandaze umvira ahari himbwa ugapfa kwinjira uko nyene uze bugo ukuntu meze no gukurikira ni system ya bye kubera nagukunda cyane kandi ubizi niko nyene dukore system ya kanyamuji nka dada sutwa sivyo ukuntu bimeze duca ngaha ho haruga dodoye ntaza dushahe hejuru turaduga dukorokera indani wewe urasara si sara jencha wewe uca ngaha canke ngaha babo tubireke nice navyo kubireka kandi habuke nutabuka nice twumvikane ehera umvira wewe tanguru ngo ure nakwereke ngo ure nakwereke babo tubihebe je mve ngaha gushika nice reka break yamufise by'umurondera duga ngaha nakibazo nibiki kandi KORESHUMWANYA ntatwumva hariko haravuga umuzi duga weza ndafatira telefone ariko je sinanigwa duga byo kunanirwa si vyiza nami ko ntabuka utabutse ndagushonesha ufise ikibazo ufise amafaranga ufise buri kimwe ntugire ingorane ndakoresha navyo nice man ntamusi nyamwanzanye no mukundiranja gusa niho ucubona ko ntakomeye nuko nakomeye shaman ndababwira ikintu canke twigire nyambure kurande oya banzuri ndire Bobo je ndigendeye kuri nijya nyene. Oya none ko umviriza ndabigusabye sorry. Mini ko dada sutwa nagiye mu bakobwa batananigwa. Ndahaduka. Leta ni kubane mikro. Sibyi. Zana ufutane mikro. Wewe fatanga. Basi ndaguha intervention. Kumega kantu ko bomo. Nibi biro byanje. We nta biro ufise no kwihagarara. Kana kwereke. Wewe fata longa fatao fatao chudu yo mana baziri mukatwibira nice we nawe nabona kuri rukura deko tekereza sawa turatubwiye nagufate mikro
vya butoto dufanye vya butoto n'ibindi tuzabikora Anturindire mani. basi je ndaguheba nigiye Mani nakubwiye kugenda mu Reka munyura aha uze kumfasha gusunduza ibisubizo. ndakuduza ibisubizo byawe ndabikora kunduza Koreshumwanya akagaye yangaye. Niko akagaye yangaye niko gatumye ngoma nda. jewe n'ibisubizo ndabifata kuduje udogira he Ngoma we cundugiriza ibisubizo ibisubizo simengane vy'akabenzi duga manza ntuteruge manza gumaho nyene nanjenze fatira niyo Koreshumwanya rere mama yangu. gumaho nyene fata niyo Imisa pirato. Wewe. Pirato. Ima. Yuko. Ima. Amenyereye gukorera akanyamuja abandi. Reka ndamwe. Toba. gumaho kwa bobo ucurabo nyaracana kugura ngaho cyo winjira sivyo nahise guma ngaho kwanza guma ngaho we guma ngaho nice nkapfa kubera urukundo jewe uzobugoho Panturindire. Linda nukurebo banzi. Ucha. Ngusame kwanza. Ndakusama. Gumaho abobara ku kamera ukura amanuka ngaho. Koresha. Bobo njo, bobo. Babaye. Natwumva hariho imiziki. Okay. Pore nice. Pore. We. Uva ngaho. Kana. Urabona wanya ko vyose ntananirwa yamuvuga ngo ntango ntavumburwa rero turaba nahisabona ivyo ariko ndabona kubera urukundo rwawe ntudodo 1 2 3 injingi chomoka ariko arumviza imiziki yake chomoka cyangwa ngandi ndi kuri target kabiri kata wazi n'akarapfuze yale bobo ninjira winjira egera ngaha chomoka nahise injingi Koreshumwanya Zivyo muziki kwanza zivyo muziki muri pita wapi Hautaki kujua tuachie mkuzimu. Mwache kwanza hiyo vitu. Sene bimenyere ubigiye no kubimenya kwa Hapana. Koreshumwanya binhwaye nguvu nyinshi usitoroki. Mambo vipi mzee? Munambie kwanza mwache kwanza hiyo vitu. Leo nimekuona. Koreshumwanya mzee baba. Asalamu alaykum. Uambie gute ngo nuvumbugwa. Mimi niko DADA SUTWA. Mko na urugara n'imiryango esho n'imiti vyose ugashira mu ruyi. Wewe wavyaye anisutwa mimi niko DADA SUTWA. Ngoja kwanza. Bia serie ni mweye munaingia humu munyumba. Mimi nice. Umutananirwa mu bakobwa nashira. Kameramani sana. Time ngo kwanza tuyage gato. Karibu. Unasemaga uvumbugwaji? Mzee. Uvugani bakuvumbura. Petit. Chebiragoye kumvumbu. Ariko nako no msina kukuza surprise. Rero nako ntavumbura ni surprise. Girindiri. Bisakoshwe banze ukura maroni no munzu wambaye marori. Je sinkura marori. Usafisa amaso marimo. Ayo marori nyambare mwe bihiye ko ndaki. Yaya. Oya. Gusa marori ni meza cyane ndayakunda. Ndakoze umutima mama yangu. Sasa. Nice wachiye. Naciye mkudzimo. Naciye mkudzimo. Fans. Mbayo ndiri muri kuravuza ni wawe koresha umwanya. Ya Dani man. Ya Fabirova soyo. Oya nibise ndiko ndinjira umuziki wa AKES DON we na AKES DON yari na yari umugira ma relation.
hamwe ni wawe uzi uravuza mvuze imiziki imiziki nshaka nawe ushaka ni yako lakini nawe ibifu tuzi we na kesi muvuzanya imiziki muronderera ni bifu je nta bifu dufitanye na ariko mwe vyasire uri pitawa oya waciye vya vrai waciye he imeruka upango Koresha warigeze amahirwe ufise urupangu rugufi gusa mbwa ko rurerure twari kuduga tukakoro usakoresha umwanya mwaduze vya vrai webyo ni dushaka kubimenya hari ikibazo shaka cyatmihiza waransuzuye mwasi sinokura supplies wayibonye wanyemeye uri pita wapi nice no kuba barasina babaye telefone ni wawe bwana goma mumbeshe byo yivugiye urisema gati toka mie wewe siwe Koresha umwanya na wewe kweli mzee ufitagi audio ushabisahaba munasi wali wazibaje ibintu ngoma wacu hizi mba mubiko chache nova reka kandi umuvumbo mama yangu watuko ntani mapire mufisere wewe usigora nice uriruka we na bunene mimi nice ko ngamba nugaye aha magine kini kwe kandi Jesse ho narindi buke nanje narose nka DADA SUTWA kugina moto cyugaruka ariko tu nice dutebe ushika kuri point zawe tujya ya ubu SUTWA rero nashize kumubaza koresha umwanya fans aguma nkwepa okay time we warakoze igihe kirekire muri Wakala TV turabizi kandi si bino tinda kuvuga ikindi cya kabiri turabonye ikiganiro AKES DON wahoze ari mu boss wawe agukoresha wowe akora ikiganiro avuga yakundana tigeze bamama Wakala TV kandi tuwabona kuri rezo sosiyo kuno byagenda we nkakoresha umwanya wa rubizimo kandi wakorayo wowe bivuga kwiki urashumana karabona bino meza live oye no meza ikinege bayango anyicaye nayo zaranze oya reka koresha umwanya banze yishuri koresha umwanya cyako muri bane ngaho ntabwo intebe zanje n'imeza zanje birakomeye cyane sasa nice AKES SAUDA igamini ona kipindi SAUDA yakoze ku INYISHU media nakuze urumva ko je na kiganiro ntaraba vraiment gi ingo urumva cina gano ntaraba ibiganiro byinshi ko ndafata umwanya nkana biganiro mu ijoro AKES anasema ngo je ngo SAUDA ngo umugore wanje yarakavuze kandi gusyo bibyangu none umuntu umaze kumutera inda uraba bazirindiri awo mwana we n'umuguruguru man mureke ingo nawe dukurinda nube nka so wawe uvuze ati ngo yateye inda mani si byimbeshere sibanga surukurukuru SAUDA iko na mimba yande mimba ya AKES aha nta banga ririmo n'abantu bariko baradukurikirana aha n'abantu bakuze kandi barabizi SAUDA yaravuze wenyine ati ngo hariho ngungu mugisha ngo uzogaragara ngo ndi afise iyo sineno uri umuntu afise ubwenge ntucu utahura icyo ashatse kuvuga SAUDA guhagarika akazi muri waka wibaza ko ari kubera afisinda SAUDA kukundana na AKES wewe shuka pale na kichwa mlionesha watoto kupanda pale mama yangu chingo batakuvumba sana urumva SAUDA gufata uchushira mu muziki nico kibi cawe ndabari unasikia SAUDA kuja mu marurasi urazi ibiganiro badukoreye twakoze urazi jewe no kugira mve muri waka inyanduruko ko ari ivyo vyugo rukundo rwabo nyene urumva SAUDA economy mba ya kona mimba ya ake dani muso tari wanarike ubundi n'urusaku tena SAUDA yarateswa maisha yake yaramaze kuyakinira kandi dani akachavuga kuri ezo bwana wa kwanza ari muzalishaga mtoto wa kwanza yaramuhemukiye yamutaye muri Kenya kangayika nubu wa kabiri aramutaye ariko abavuga ni turi bigo ndamubwira ati SAUDA muandikwe na AKES muandikwe ngamie ngo nampenda mahaba nimedata nimedata hivi amezama azokwibaruka ikibondo mtoto
atandikwaga per enkoni awezi nambia kama ntushobora kumbwira yuko ushobora kuvyara umwana se atemera yuko uri umugore wiwe uyo mwana akaba bakorera kuri kamera uyo mutoto ni kumuguza roho uyo mwana ni kumugwaza umutima mtoto ni kumutenda ni maesprit ya mubata komaru unafikiri mengo nta bavyeyi afise bose wewe bantu tuze we na mensi kwanza nyinga okay time murakoze nyundi nga wesu urukuna payo misi kwa sipayurega kwako nyakora payo ni uyu ndori meko wewe kwa mwakuri kuna ishi sumehamaga warimutse ahani ukoresha umwana sigaya okay time kono visati harama kundi ko ndumva nyine nka dada sutwa ngo SAUDA yarakuzane convocation ibikiye kuza convocation yibiki mufita niki oya nta convocation nzaniye ahubwo yaranyandikiye ran telefone arambwira ngo ndagufungisha gico kipinduka kigitumika nkuko atagufundisha kama angalia example wewe unaniuliza hivyo vitu sina kujibia si content siko abantu nibakeneye kumenya ingene ibintu bimeze urumva Mr Sami ntiyavuze ibintu ingene bimeze urumva sibanga umaze kuja kuri rezo sosio uje kamu wiyandaritse wamaze kwiyandarika SAUDA ari muri industry nimba adashaka kuja muri industry akizwe akizwe ngo mama ubuzima no kwitaho uriyaje no kuri kamera akakora ibiganiro afise inda nibisanzwe ni simple none bakagufasha no kurera umwana je sinakora ibiganiro bankubise mfise bandage SAUDA rero ntiyari bwitaho ntiyari bwitaho n'ubujuju bwiwe n'ubujinga bwiwe n'ubwana bwiwe unasikia je namuhanuye kenshi SAUDA ati SAUDA we kamu nimba ufise ubwenge uri umuntu akuze andikwa na kesi muandike mukimaliza kwandikwa uzocuzunyiratere yuko waronse umugabo ariko mukiri muri mabeze mamikunjo mabitugani ujue kama nta buntu urimwo okay koresha umwanya nani AKES DON deka tumbwira kisi kuko ubu sinari mu boss wawe sibyo yari mu boss bawe ubu nawe n'umuhungu uri umuhungu aha ibyo bintu yakoze yatukishije abahungu bose menga ko mwese muri imbwa AKES yo mubwira iki ko ari karatuki ari karatukisha kuko ibintu umviriza ibintu twabona kuri rezo sosio ari karabatukisha bavuga ngo umuryango bumwe atukisha umuryango none mwese umviriza sasa mie je rega je sindi nka AKES mini kona famille okay bwira basi abantu bameze uko nka Dani ebo sawa abantu bameze uko umviriza ibintu AKES ubuzima rimwo je narabuciye bwaranshikiye naski ariko umuntu arakura mu mutwe umuntu arakura aracari muri adolescence umuntu arakura akitahura gatahura ivyo akwiye gukora jamwe urumva sinzi suko ndiko ndavuga je mvuze ati umuntu arakura umuntu nuwokura umuntu agacubwe akamenya ati jewe kweri mu myaka ngezeko je vraiment reka ntekereze urumva ntushobora kubaho ukeneye kwitwa leader ukeneye kuzokwitwa intwari legenda atabikugukora ibintu bimeze garagaza ibikorwa bikukubeshaho sawa arabikora ariko ibikorwa byo kutunga umuryango neza ugafata umuryango mu minwe navyo birakenewe kuzarazara ukuna ukusyo sio solution subuhizi kuko indaya jene nkunde indaya zandaya zikorara kuri yonze ku mapave bajya bari yakire nibwo buzima bibereyemwe umva baravyemera ariko rero haruna bari muri ubwo buzima batemera iryo jabo batavyemera ahubwo nabona bakwiye kwemera uko yuko bavuga ati twe burya turi muri ubu buzima ariko ntitunyene tumeze uko urumva rero mu bisanzwe nuko bimeze urumva umuntu no kwitahura akamenya icyari nicakwiye gukora je nimba ndikoresha umwanya miye hari abantu benshi bansumvye uburyo bansumvye amahera ariko jewe ntabasumbye amahera ko ntunze famille tutongwa na takata mu nzu yanje haratagase eho niko bien mukeneye bagenda bacumbi bugari mvanga handiye mama kitaka nde barabasongya bugari umugore wanje aratagase namutakatisha asumba abakobwa benshi batari ku bagabo fresher abana banje basumbya fresher abana benshi babatunzi nugutahura gusicukiye gukora ugafata ibintu mu minwe urumva ugafata ibintu mu minwe neza ukamenya icyo bukore niryo banga nico kintu abantu bakwemerera urumva ukitwa umushinga nta rero nk'ubu SAUDA mubwira iki kuko SAUDA aranje ama voice mecha antuka no mu message ngo nice ngo nzogufungisha mama yangu nifungisha bafana barabibona icyo gufungisha abikuyewe ashawona savire ku umuntu umuvuze ukimusema eske we mumuvuze
kwanza akesi si msanii wa X-ray. Si msanii wa X-ray. Sasa pako na kipindi nimefanyaga Sauda kapana oblige ngo wakifuta na bakagifuta narababaye man Sauda ni Sauda niwe yamubwira mu telefone ararira Sauda kashajiona kashajiona sana ngo futa na X-ray amundi kativugira reka mibafana bananitumaga ngo nene muvumbu ujya umutima mu basigaye afise bafana je muntu mango nzoje kumuvumbura nta magara ngira je ndacakeneye kubaho urumva ariko boya kwimena ntiyo shikira ariko nuko yo bigira birebire cyane ugasanga binakwa birefu sana bwire kandi ukubise umugore afise indura zikara amakosa urapiga viki dogo kumuvumbura kami kofi mango litokwijana urumva we nani wasikushitungwa atakufungisha kuko ubwo yo gufungishamo nimba uvuze zina Sauda nuko numuntu umuvuze zina Sami ndavuze zina Famba baca bamfuje ko yana bavuze zina nabako mu nani mu industry urumva ibiganiro byose yakoze nabo boca bamufunga oya babireka ariko abo yavuze yavumbuye boca bamufunga umva yo fungisha umuntu nawe ajaye twemere kujayo twese rero adikare china turi yawe mwana mufi tekereza narindire ameza inosi urumva aturiye miezi 9 yeneye turakene kubona umwana mimi natanione acha ngomba kurabajya amazuru yake unajua batoto ba kesi unatabakona macho saa yake urumva asabara bangabiga ajya amazuru yake sindakeneye kuyabona nijya minwa yi kubona ujya butama bwa Sauda umwana yavye ndakene kubona ingene umwana wa Sauda azobasaba bya nakesi turavyifuza ivyo bintu urumva kandi re namupatia nani condition unaona gig sana fana unamuona gi asa yani kubarishe jusi yaonaga mtoto mzuri kama huyu huyu ni mwana wa mbere kwisi nzima huyu mama yangu Boga ni muzuri ni muzuri akigara wacha kujishima so guys umbiza reka tuti kiganiro cha KORESHUMWANYA thank you niulize basi nipe mimi muulize mimi kuna kitu mimi niliingia tu kwa juu mimi swingi sutwa nikaona kitu huku ndani logo ya Wakarai logo ya Wakarai TV amakuru ndo yapa bobo yerekana ndi fresh vyukuri tuko turaraba inzu yawe iratagase kandi cyane kandi imeze fresh sana ariko ikibazo ufise ntigikurikira abantu benshi bavanye n'uyundi bakamara kuvana dufate mwari kumwe mu muvana na vyose mukavana iriya logo ya Wakarai TV ivuze iki kuri wewe muri uno mwana nariko mvuze indirimbo yande mwinji yari indirimbo ya kwinjira mu indirimbo ya AKES DON sawa ijya logo rero nimbiri hajya ijya logo abantu bakurikirana ibiganiro dukora barabizi ijya logo yakozwe na Hip Hop TV ijya logo je mbona amabara ya Wakarai TV ntajanye nayo mabara bakoresheje canda bihindura ndagikura kwico ndakoresha ikindi nkoresheje ikindi icyo canda kibika navuga ati kini jewe nakikuyeko reka ndakibike urumva iki kintu kizombera icibutso kuko abantu benshi barantawe bavuga ati voilà kuko namabara y'igihugu igihugu cyose kigisa amabara yacu urumva kandi umuntu wese ungena abayambaye amabara nk'ubu wewe urazi amabara wambaye nahise araza amabara yambaye je ndaza amabara nambaye ko ari noir blanc ubusigura yuko umuntu yoza kumbwira ngo we ngo twakubonye wari wambaye ngo rouge noir numbwira ati oya nari nambaye noir blanc urumva nawe amabara wambaye umuntu akubwira ajyanye kugira umutahura umubwira ajyanye rero ijya logo ijya Wakarai TV kwanza ni kintu ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje yambereye umuvyeyi urumva Wakarai wambara Wakarai TV hari abantu yampuje nabo bakamara mu buzima bwanje Wakarai TV yari itapekana kayanshikanyeko hari ikintu yankoreye ntibagiranwa mu buzima bwanje urumva Wakarai TV ni umuryango munini cyane urumva Wakarai TV yani ni kintu abantu bayifata bashaka kwifata uko bishaka ariko wakavrema nubuze wakavrema respect niyo mpamvu ya iyo nzokwimukira hose maze kwimuka ahantu hatatu sindayibagira niyo kintu cyambere manza kubandura nkabika nkagenda nkaca mbandika nico kintu mpera ko kwanza kubera jewe nimba ndikoresha umwanya nimba no munsi mushobora kuza mukiyumvira yuko mumvumbura murinze gusimba kubera mwambuze nuko muzikoresha umwanya izina fise n'uburemere oya reka uburemere bwiwe aba fan base afise
urumva iyo rero ndayikesha Wakarayi TV kuko mwe ntimwopfa kuja gusimba urugo rw'umuntu ari we wese atampamva ataco arakora nkaje mbere na telefone yamenetse kumva zo gusimba ibirenge byamenaguritse ivyo nivyo bibazo twahura navyo ivyo nivyo bibazo twahura navyo na bado muracabihonja rero niyo mpamvu rero ujya wakamuzi izokwamaho mu mutima nubwo ikijya ni igipapuro cohera ariko mu mutima wanje ntizopfa imvuye ego okay koresha umwanya rekana kubanza ikindi kibazo kimwe cyanyuma nkumure rishobora guca turangiza ikiganiro vy'ukuri birumvikana ko koresha ko Wakarayi TV ukibananye uyikunze kandi uyiri ku mutima uno munsi nk'ubu AKES DON yovuga ati jewe ndifuza ko koresha umwanya yogaruka uwo vyakira gute shaka gusubira ivyo ukunda kubera urabona twe dutera tuja imbere utera akira telefone urumva twe dutera gusonga mbere sa muzinga urumva urup message wa Lumicash tugwemo bacitse ngo ni Lumicash urumva tutera tuja imbere rero jewe narakoreye abantu ngo ndiko ndikorera bisigura yuko nzova kwikorera naje nkoresha abantu sinshobora kuva kwikorera nsubira gukorera abantu ni nko gusubira mu vyo wataye urumva gusubira kujya ivyo wataye rero nubwo yo bigenza gute nubwo vyogenda gute sinshobora gusubira kumukorera kumbure hari izindi nzira zoba ari izindi mpamvu nyene zoba zice ariko mu bisanzwe jewe sinshobora gusubira gukora AKES kuko twajeje gukorana urumva nta bishasha nta bindi nkimo okay bakunze nk'ishuma nice rekana gushimira ko no wampamagaye no munsi nkumbura ikibazo nakimaranye minsi nice nije namuzanye dusanga dufitaniye ibindi bibazo urumva uyu mudemu nzoga nabikubwira wewe sishaka ko yibaraguza umviza shaka ko yibaga bakunze ndabakunda cyane tubahane nibagiye kora subscribe ndabakunda cyane busuto nice yarafise kubazanira nubwo ko SAUDA Shelto afise indaya AKES DON umwami wa Wakarayi we tubahane ni wakoze service la kuya turi mu kazi akanakazi izurukundo rindado inyuma yakamura biza kubivugira so SAUDA Shelto kuno mwanya amakuru avuga ati yuko ngo afise indaya AKES DON kandi namakuru yizewe ari fresh nice sister DADA SUTWA yabazani je numva ngo ari mu butere sitanda kumuvumbua kuna mimba kubwa akiniwasha na muwasha nta muntu zo kitwarira uwundi kuko abakobwa ku bakobwa bakubitanye nta ubu ya SAUDA Shelto unyitege vuba nza kumvumbura ndabe inda ahigeze nzo gukurikira mbaka ameze 9 no kwa muganga nzo gusa uyikurikirana niyo sawa agasaki kinde niba yagora subscribe na share na comment muhanure SAUDA y'abasoko zirabivuga ati ndayisi gerageza ndabakunda cemwe mu supportinga jewe DADA SUTWA sobobo itimirize kamera